Ni amakuru ahambaye cyane, ni amakuru ababaje, ni amakuru ateye ubwoba ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho intambara ibandanya mu ibanga mu bihangange bikomakomeye bikomoka muri CNDD FDD. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuba namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho tuza kugaruka ku byaraye bitangajwe n'umushikiranganji wa mbere imbere y'inama nshingamateka, ariko akaba ari ibintu byasize ubwenge bw'abarundi kubona umushikiranganji wa mbere yubahuka akavuga ko ibibazo by'igihugu bitamuraba, ahubwo ko nyabuna bahamagara abashikiranganji babijejwe akaba ari bo babibaza. Ni ikintu keretse abarundi ko ibintu bikomeye cyane, kandi ko umurindi wo guhangana hagati ya Perezida Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganji wa mbere ubandanije, ndetse benshi bakanemeza ko ibintu byaba bigiye kugera ku rundi rwego ruhambaye cyane, aho abarundi batunguwe n'igisubizo umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yahaye abashingamateka, ndetse akaba ari igisubizo cyababaje abarundi batari bakeya. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane arabana n'uburwayi bwa Ndikuriyo, aho hari amakuru yamaze kujya hanze yerekana ko Ndikuriyo yahawe uburozi na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe, ndetse akaba ari uburozi bwaturutse muri Tanzania, ndetse n'uwabuzanye akaba yamaze gufatwa ari mu minwe y'ubutungane. Byinshi biriko biravugwa nabyo nyine murabimenya mu idonido ry'aya makuru, aho muza kumenya intambara iriko irabera mu mpisho hagati y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe. Ni byinshi twabateguriye, aho tuza kubereka ubunyonyezi ndetse no gusamaza abarundi bimaze imyaka 5 biranga Perezida Evariste Ndayishimiye. Byose tukaba tugiye kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Wifuza kuzajya bamuwa mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, akane karyo keza ko gubyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Abatari bake baribaza impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aranyinyurana n'ibihangange muri CNDD-FDD, ibishobora gusiga bisambuye burundu igihugu cy'u Burundi, naho benshi bemeza ko igihugu cy'u Burundi cyamaze gusambuka, ahubwo ko abarundi ubwabo bari bakwiye gufatana mu nda kugira ngo bubake igihugu babanje kwigezayo abategetsi badafise ico bamariye abene gihugu. Ni imboneka rimwe Gervais Ndirakobuca yanka kwishura ibibazo by'abashingamateka byoba byavuye kuki. Ni imboneka rimwe aho umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yaraye yanse kwishura ibibazo bikomakomeye by'abashingamateka bihanze igihugu, aho yabishuye ko inyishu bozisoma mu ngingo y'133 yo mu ibwirizwa shingiro. Agira ati, nsabye imbabazi, njewe sinahora ngaba, ariko uyu munsi utumva anyuzwe asome ingingo y'133 mu ibwirizwa shingiro ivuga iti, umushikiranganji wa mbere ajejwe kuremesha no gutunganya ibikorwa bya leta hamwe no gukoranya inama itegura inama shikiranganji. Ibyo bibazo byose mubikeneye muzotume ko abashikiranganji babijejwe babahe umuco. Ku munsi w'ejo mu nama nshingamateka umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca hano yaraje gutanga icegeranyo c'imigambi ya leta yaranguwe mu kiringo c'amezi 6 aheze mu mwaka wa 2024-2025. Yaranse gutanga umuco ku bibazo bimwe bimwe igihugu kirimwo nk'ibitoro. Abashingamateka bose bagerageje kubaza ikibazo cyerekeye igitoro hamwe n'ibyerekeye politike. Amatora yabishuye ko inyishu yabo boyisanga mu migingo y'133 ivuga ico umushikiranganji wa mbere ajejwe. Abashingamateka nka Agathon Rwasa na Maria
Pamphile baragarutse cane ku bibazo by'igitoro ariko babura inyishu y'umushikiranganji wa mbere. Ariko abajijwe niba yoba amaze guca muri ville akaraba abenegihugu amagorwa barimo batondeye amabisi kubera ikena ry'igitoro, yavuze ko yama yahaciye kandi ikibazo yakibonye, ariko yemeza ko nawe bimubabaza nk'umushikiranganji. Gervais Ndirakobuca amenyesheje ko udashobora kuvuga ko uri indongozi hama ntubabazwe n'amagorwa abenegihugu barimwo. Yagize ati abenegihugu bose bafise ibibazo twese tuba tufise, utababajwe n'amagorwa abenegihugu barimwo ntiwoba uri indongozi. Mu mwaka wa 2023 mu nama nshingamateka umushikiranganji Gervais Ndirakobuca yaramenyesheje ko ibibazo Uburundi buri gucamo byatewe cyane ibitoro ari ingaruka z'ibihano Uburundi bwafatiwe muri 2015. Gervais Ndirakobuca amaze iminsi mu bihe bidasanzwe aho asa nk'uwataco ajejwe nk'uko yahoze kubera kunanizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko ibisata byose yabyifatiye mu minwe. Twarababwiye inyinyurana riri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse tubabwira na byinshi biteye isoni biriko biraranga Ndayishimiye byatumye Ndirakobuca anuma, ndetse n'igisubizo yarayatanze kikaba ari ikintu cyerekana ko nta bubasha na bukeya asigaranye mu gihugu c'u Burundi, kuko nawe yagaragaje ko ibiba mu Burundi biriko biramubabaza ku buryo buteye isoni. Abashingamateka bari muyabira kubera amadeni bafashe manda yabo iraheze batayarishe. Gerasi Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerasi Ndabirabe yemeza ko abashingamateka bari muyabira kubera amadeni batse mu mabanki bubaka amazu none manda iraheze batayarishe. Ikibazo iyo buca bakikira akibaza iyo baca bajya mu gihe n'ibihugu bitandukanye biriko birabirukana. Ibi nabyo byavugiwe mu nama nshingamateka. Tugaruke ku nkuru ivuga kuri Reverien Ndikuriyo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe, aho ruwaje agafatwa ariko akagaragaza ko azi abaroze Ndikuriyo ndetse akavuga ko ari Perezida Evariste Ndayishimiye ubu tuvugana akaba ari mu minwe y'ubutungane. Amagendegende canke amacange Imakamba Desire Nduwimana afunzwe yemeza ko azi abaroze Reverien Ndikuriyo. Ku munsi w'Imana uheze ku igenekerezo rya 6 Ndamukiza 2025 ahirwa Igisenyi muri komine ya Makamba intara ya Makamba harafashwe umuntu yavuga ko aje kuburira Reverien Ndikuriyo. Uwo musore yitwa Desire Nduwimana avuga ko ava mu Rumonge ariko agifatwa yoba yatanze ayandi mazina. Aho Igisenyi niho hari inyubako za Reverien Ndikuriyo na cyane ku kibuga citiriwe Petero Nkurunziza. Desire Nduwimana ashitse arondera abajejwe umutekano aho Igisenyi akavuga ko arondera Ndikuriyo ngo yavuye Nigeria. Desire Nduwimana avuga ko yaje ava muri Nigeria ngo aho asanzwe aba ku mupfumu. Yavuze ko yaje ku rutaro arungitswe n'uwo mupfumu yahora abako. Desire yemeza ko abahaye isumu Ndikuriyo baciye baja kumurongesha kuri uwo mupfumu muri Nigeria. Mu majambo yiwe Desire Nduwimana yemeza ko abarogesha Reverien Ndikuriyo ari umutegetsi wo hejuru cane. Uwo mutegetsi ntiyatinye kumuvuga izina, aho we yemeza ko ari Nefu. Abo bararira kwa Ndikuriyo baciye bamufata mu nyuma bamujana mu gasho k'igipolisi muri komine Makamba, aho yarasambishijwe n'umwopije yitwa Damiano. Naho nyine Desire Nduwimana asubira kwemeza bya bintu. Yavuye ajanwa muri parike ya Makamba. Byitezwe ko ashobora gukorerwa urubanza rw'ikibiriraho akagirizwa kwambika ibara umukuru w'igihugu. Bivugwa ko Desire Nduwimana yafatanywe n'urutaro avuga ko agenderako. Abantu nk'aba barakwiriye kubanza gupimwa neza ko bakomeye mu mutwe mbere yo kubacira imanza. Mu Burundi iki kintu ntigikoreshwa cyane mu butungane, ariko hariho ibintu umuntu avuga bishobora kuva ku burwayi. Amasoko yacu muri parike ya Makamba avuga ko umuntu yoba yari
akeneye kwironkera amafaranga Reverend Ndikuriyo mu kumubwira ko aje kumuburira ndetse no kumubwira ibigira bimubeho. Ibi byose akaba ari ibintu byateye urujijo, aho benshi bibaza koko niba ibyo bintu ari byo cyangwa se niba ari remetanya ririko rirakorwa kugira ngo amafaranga aboneke, ariko amakuru yacu twabashije gutohoza akaba yemeza ko ibintu ari byo, ndetse akaba yemeza ko uwo musore yuba afise amakuru menshi cyane. Mutama Evariste Ndayishimiye ariko arahimukira abenegihugu ku rugero ruteye isoni. Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo ariko arakorera abenegihugu ni ukuri birakabije. Iyaba igihugu cubakwa n'amajambo mu myaka 5 iheze, Perezida Evariste atwara Uburundi buba bumaze guca kuri Singapore ku iterambere. Abantu tutahindutse mu mitwe tugashira ubwenge ku gihe, udwaruka rukajana n'ibyiyumviro bya none, ni ukuri Yesu canke Yezu azorinda agaruka Uburundi bukiri ubwa nyuma ku isi. Uburundi ntibukeneye ngo nuko bubuze ibyo butungisha. Uburundi buri mu bihugu bitunze cyane munsi y'ubutaka. Uburundi ni kimwe mu bihugu bimera cyane, buri giterwa cyose kibaho kuri iyi si ya rurema kirahaboneka. Uburundi bwuzuye inzuzi n'ibiyaga byinshi byotuma imirima yama itohagiye buri gihe. Uburundi bufise ibibanza byinshi by'iratiro byozana ingenzi. Uburundi butunze inzuzi nziza zitemba igihugu cyose. Uvoma ukanywa kandi ntugire ikibazo, mu gihe mu bindi bihugu ushobora kunywa amazi y'uruzi akaba unyoye uburozi. Uburundi butunze abantu bafise umwete wo gukora. None Uburundi butunze bwashaka ko Imana iha Uburundi ni ubwahe? Amazi meza yonyine Uburundi bufise yobutungisha ku rugero rwo hejuru, boyadandaza no mu mahanga agahurumbirwa cyane. Iby'Uburundi abashayina ntibasiba kupakira barijana iwabo kuritera ko ibiterwa hejuru y'ibiyaga, ariko bene ryo basamira isazi ku munwa. Uburundi nico gihugu conyine kuri no si ya rurema cabaye mu ntambara hama kivuyemwo kikaguma gikenye. Ibindi bihugu byose iyo bivuye mu ntambara bica bitera imbere ku muvuduko udasanzwe, kuko buri kintu cyose aba ari gishasha, haba hagezweho gusanura ibyasambutse kandi bikubakwa mu buryo bwa none, kuko amashirahamwe aza ku bwinshi aje gufasha kubwubaka ico gihugu. Mwarabonye zangora intambara itanguye ingene byateye imbere ku murindi udasanzwe, ariko kandi ibyo byose bivana n'abanyepolitiki baba bagiye ku gihugu. Urabye imyaka 25 iheze CNFD itwara igihugu, ariko hakaba hakiriho ahantu abana biga bicaye mu bivu, n'ibyerekana ko abatware atamigambi bafise kandi by'ukuri ntayo bafise ibyifuzo byo gutwara imyaka myinshi gusa kugira ubutunzi bwabo bugume butekanye. Ni ukuri kugira Uburundi buze butere imbere bisaba ingufu nyinshi zo guhindura ibyiyumviro by'abarundi, bakamenya gutandukanya ibintu n'ibindi, bakiga guha akazi ugashoboye batarebye ku kamwana wa mama. Burya Uburundi ni igihugu ciza cane, Imana ntacu yari yaracimye. Uburundi buronse umugabo nyawe mu myaka 10 gusa bwoba bigeze kure cane, kuko bufise buri kimwe cyose cyo buteza imbere. Bwishwe na organisation mbi gusa. Abanyepolitiki bomenya gutandukanya ibisata politike bakabitandukanya n'ibisata tekinike, umuntu agakora ico yigiye, ubundi bwoca butera imbere. Njewe hari umuntu nkunda kwibaza ko cane, narahavuye ndaperereza ibyo yigiye ndabimenya. Umuntu yitwa Jacques Bigirimana atwara FNL, nkanda nkubona bamuhindagira ubuzi, nkibaza nti none uyu ibi bintu yabyigiye hehe? Ndakubona bamuha ubuzi butandukanye. Yatanguye atwara OTB rihingura icayi, mu nyuma nza numva ngo niwe atwara
iby'uruja n'uruza mu kiyaga na airport ya Bujumbura. Mu nyuma ngo niwe atwara ibijanye na tourism mu nyuma n'ibindi. Narababajije nza numva ngo yize ibyo gukora amazi, none nk'ibyo bisata byose agenda akoramwo atari byo yigiye abikora neza. Ntababyize bicaye batagira akazi. Ayo makosa niyo atuma ibisata bya leta byose biregarega, bashira abantu mu buzi batabukwiye. Hanyuma Ndayishimiye ngo igihugu kizotera imbere. Ntibishoboka ko igihugu cyatera imbere mu gihe kikirongowe n'akabi kabishe, mu gihe kikirongowe n'abategetsi badakorera abenegihugu, ahubwo bategetsi bakorera akarwi gato cane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Uyu mugabo Gervais Ndirakobuca asa n'utakibaho muri leta ya Ndayishimiye, kandi bifise ico bisigura kinini cane muri politiki ya CNDD-FDD. Gervais yamenyekanye cane kuva muri 2015. Ico gihe yamenyekanye kubera ibikorwa byo guhagarika imyiyamamazo ku bantu biyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Muri 2020 hoho agenwe kuba umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, byatumye akomera cane kandi agira igitinyiro kubera ingingo zimwe yafata zigategerezwa kuja mu ngiro ubwo nyine. Byatumye abategetsi bose bamutinya kandi baramwubaha gusumbya na Perezida Ndayishimiye. Ahinduriwe amabanga agasubira Bunyoni hoho, abantu bari bazi ko ingingo zikomeye kandi zikakayiraye zigiye kuba nyinshi cane. Ariko akigera mu Kirimba yahasanze intare y'ingore yaramwiteguriye bikwiye. Amabanga menshi yakozwe na Gervais amanza gucishwa ku ntare y'ingore. Naho biruko Uburundi kugira buhinduke, abarundi basabwa ko bahinduka mu byiyumviro kuva ku bategetsi gushika kuri banyarucari. Hakenewe umugabo akakaraye, umugabo avuga rikijana, umugabo adatinya gupfa, umugabo afata ingingo akayumako kandi akayishira mu ngiro. Umugabo bose bokwita umudirecteur niwe akenewe mu Burundi byanka byakunda. Mugishaka kurongorwa n'umuntu yumba nka Neva, rabarahiye mwese Uburundi muzobuhunga kandi atantambara ihari. Mwirukire mu mahanga kubera ubukene. Niko byagenze muri Zimbabwe kuri leta ya Robert Mugabe. Abantu bahunga igihugu kubera ubukene baja kuzura muri South Africa n'ahandi. Mu gihe Mugabe wewe bamwita Gucci Lady kuko impuzu yambara yazishakiraga mu mahinguriro ahambaye. Yari umukastoma akomeye wa Gucci. Abanyagihugu nabo bituma amazi kubera inzara. Urabye abarundi uko bameze mu mitwe yabo, nta mugabo w'ibitwegatwenge nka Ndayishimiye bashobora. Kandi noneho ntibyokunda ko igihugu wogira aho ugishikana uri umuntu udafashe. Bisaba umugabo akarisha. Mwarabonye mu mezi make gusa Gervais ari mu bushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, ibyo yashize ku murongo uko bingana kubera yari akarisha. Ariko Perezida Neva amaze gufata ingingo nyinshi cane, agategeka abantu gukora ibi na biriya, ariko bikaba birangiriye ngaho. Aka ni agasuzuguro bamwereka gusa. Ndibaza ko atabibona, kuko nibyo kugira ubibone bisaba urinde ijisho rigira gatatu, ndetse bigasaba ko uri umuntu ukomeye cane. Ibihe byiza nibyo